sheri ndabona ibi bintu byacu biranteye ubwoba kandi cyane sheri ubwoba yapa urabona ko hari ibintu umuntu agenda ariko yirukanga ukabona biriko biriyugara kandi ubona urubanza rusa n'uriko ruregeretse sheri simoni ikibazo ibi je ndakubwira ati nta kintu kimwe kitaba gifise impamvu pete twari ko biko biraba imbere ari heza ugasanga natwe twari twiziga turonse menshi ndabitahura ariko ibintu navyo biba biriko biragenda bibamwe intambanyi nkizi niho bica bintera je ikibazo none basi ufise yahe mbwira yuko bitazoshika je gucizere fise ndabona ikizoba cyose tuzoshikayo sheri yakoze biriya n'ibizobikora yatumye je nawe duhura kandi yatumye je nawe urukundo rwacu rukomera kadusubire tuyibwire dazi aya mafaranga siyo yotubera intambara n'ikiganza cyawe mana wugira neza kandi uhambaye turagushimiye urukundo rwawe turagushimiye imbabazi zawe kandi turagushimiye ko ugenda utugirira neza mana turagushimiye ko ugenda uducira inzira mu rukundo rwacu none Yesu ndakweretse mwami izi nzitizi ziri muri ibi bintu byacu reka mwami ducira inzira ngwino mwami tuneshereze ngwino dutsindanishirize izi nzitizi zihari zose uzikureho mana ndasenze ngo uze mwami wiyerekane uze mwami tuneshereze uze mwami dutsindanishirize reka mwami tugirire neza ukugira neza kwa mwami kutubonekeko ibisigaye datushishikari kwesha icyubahiro no kwiyerekana muri byose na hose mu izina rya Yesu Kristo Bonisanga hinge hari ibintu nagiyemo mejeje canza ewa wewe ubikora unyarutse sivyo kuko urabizi na sawa wewe rero wewe see you bizu see you oui iyo ni reyira muri ko muravuga yes niyo twari ko turavugana bro hari gusa ndakubaza kandi nyishuri ombeje nk'umuntu w'umugabo ushinga nahe ugomba ugira mariage nizere ko kwarera agaseka waramaze gufundura bro kamanzi nicyari kwanza sinzi ko numvise neza wari uvuze atagaseke kwarera nizere ko wamaze gufundura kandi wowe urazi ko je nk'ijiju kandi urabizi ko nujya mukobwa nawe nyina kijiju kandi urazi ko ndi ready gutwara ujya mukobwa ibyo twarasezeranye ko ibindi byose tuzobikora ari kuco ari nyuma ya mariage sawa ico rero nibaza ko twagisezeranye ntaco turi bukore tutarakora mariage okay no uzi ko ubwenge bwawe buri hasi cyane hasi down bro kubera we muri iyi myaka warabonye umuntu agira mariage atarapima ko bagiye kubakana ari sawa kan uri brother wanje sivyo ariko urumva ko ico kintu jewe nkijijwe ico kintu no gikora kandi twarabisezeranye nawe ndamubwira neza ko je ntazomvuruga kandi nawe arabinsaba ko ntomvuruga mpaka dukora ubukwe hama ibisigaye nyuma ya mariage ni boka yarabinyemereye kandi sinumva ikintu uri kuri hutangiriza
ejo turiko turategura ama invitation iminsi isigaye na mezi makeya hama je nawe dukora ubukwe ibisigaye tuzobikora twamaze gukora mariage nakubwiye iminsi isigaye ni miki ntuzi ikibazo cy'ama invitation ko nawe usanzwe ukizi tubirimo kandi naramusezeraniye nawe yarasezeraniye yuko ico kintu tutazogikora atari nyuma y'ubukwe bro reka tugende poli poli bro ndagutwenze kandi ndagutwenze cyane misi yose ngoma ndakubwirira ijambo kandi uryumve na mukuru wawe sivyo ukaba wumva ko mutarabikora kugeza ino saha kandi azi neza ko ari we mugomba mu bantu bro ntiwibaze no kwimya cyane cyangwa ngo nubugukizwa kwa cyane ubwo namba atabigukorera abikorera abandi ishose ngoma ndakubwira ishose koresha mind iyi generation turimwo niyo abana bashushe gusa utibaze n'ubwo bushuhe bwafashe bamwe bwibagira abandi ujya nireyira n'umukobwa kandi umwana w'umuntu nta kwigumya yogira imbere y'aba bana iyi miyabaga ibi ni bisimba uri kwibaza rero ko reya yo atarabikora uri kuribesha cyane kandi iryo jambo uvuze rirakomeye kandi sinibaza ko bivuze bikuye ku mutima ariko basi nibaze ko zoba ari sentiment n'amayemotion uri kurakoresha kuko umukobwa urabizi iyo twavanye niyo dushitse kandi uwo mwanya ni iminsi mike cyane isigaye nawe urabizi ama invitation urabizi ko ariko arakogwa ngo dukore ubukwe je nawe none kandi ndumva umenga nomaze nkatuza kandi namukunda kandi ni nk'ivyo ni ibintu kurambwira jewe isiyose urakwije neza urafise ubwenge bukwiye wewe okay bro wewe mu bisanzwe wifuza basi ko habi ikibazo ni kimwe ngoma ndakubaze kandi mwishuri ubu vyoshika ukamutwara nimwigeze mupima nimwigeze umupima n'ikintu na kimwe uramutuye mushitse mu rugo usanze hari ikibazo afise sivyo kibazo nyabaje nico ngomba explique kuko ugumubwira ibibazo ibi uzana upanga ubu naburiya ibintu bidatahuritse panga neza umbwira ico kibazo wewe uzi wewe ushobora kuba afise ureke ugumucanga gusa cyangwa uramukunda ideye kwanza bisho yes okay ndabitoye kandi wewe uramukunda nivyo we nkabibona kandi araza ukamuraba ukagira nte ugeze kuri ubwo rwego ariko ngoma ndakubwira ikintu singeneye kwinjira muri ivyo uri kurambwira jewe sivyo kandi kunyubaruka muri ubwo buryo n'ubisubira yanyuma ngoma ndakubwira ikibazo cyose uzohura naco muri bindi ko ndaguhanuka kumva muri bindi ko ndakubwira ukica amatwi umenye neza ko utazuza kundondera ngo ngire ico ndagufasha ikibazo kimwe ngoma ndakubaze hama je ndakureke ubu hamwe vyoshika ukamutwara mukabana utigeze umupima wama mu nyuma ugasanga afise ikibazo bizogenda gute bro ariko ubundi jewe mbwira ikintu kigoye muri ivyo bintu ndikunda kubwira ikigoye ni giki sheri urazi ko je nawe twari twarabivuganye ariko wewe urabizi neza ko tugiye gukora ubukwe jewe nawe ni giki cobuza tutaryoherwa sheri urabizi ko je ndagukunda kandi urazi ko twari twarabisezeranye yuko imbere vara urankunze nimba unkunda none ni giki kiriko kiratuma tutoryohererwa urukundo rwacu wewe ahubwo nunkunda ufise ibindi bintu byawe mu mutwe uri kuriyumvira ni nyanyenye urankunda gusa ku munwa gusa tacu ugomba kugira kunyereka ko nkunda
shite iyo shitani yagufashe niyo ntaramenya ahubwo amashitani yafashe wewe utari kuratahura ibintu ariko arakubwira no nkawe umuntu agutwaye ubona mu mabiriki shirije nawe turakijijwe mu ijambo ry'Imana haravuga ati muri kuvayo 20 umurongo wa 14 baravuga ngo ntugasambane hinge nakwereke urabizi ivyo vyanditse ivyo eshe kuvayo ngenda hagusubiremo ngira okay, kumve okay, neza soma twumva kuvayo 2014 baravuga ati ntugasambane iyo shitani wayikuye he wewe kandi je nibuka twe twarabisezeranye okay ubisomye muri kuvayo okay nawe tori yo bible usome neza zingurura okay soma imigani igice cya 3 ku murongo wa 28 Voilà na 28 avuga gute ntukabwire mugenzawe uti genda uzugaruke ejo nzoguha voilà hama bandanya uwo murongo uheze nzoguha sawa uheze uwo murongo uheze kandi ubifise ngaho subiramo twumva ko kantu ngo kandi ubifise ngaho voilà ubifise ngaho canke ntavyo ufise ngaho menye kimwe ko ngomba ntwara umuntu adakomeye canke agize akomeye nico ngomba kumenya ntavyo ufise ngaho kimwe muri ivyo si bible inuda chiko ndivyo iyo shetani uratwe je nawe dukizo ivyo bine kurazana nibi umviriza renda kubwira uko bwa Yesu nimba bidakunda je nanje ibindi uri kuriyumvira ntushire mu mutwe kandi ibyacu biherera sawa bidakunda n'ubundi ntaco womarira n'ubutaha ibyacu reka bigeraho kuko je namaze kubona wowe n'unkunda ufite ibindi bintu byawe uri kurakora uca hirya no hino ukata amakorosi kugira ngo wifatire izindi ngingo zawe rero mviriza ndakubwira nimba atavyo ufise sheri burya gusa twari kwicara tukabiganira neza mva mu maso kandi unyibagira ayandi majambo uri kurambira je ntabivuneye kimwe muri bibiri birakunda ntibikunda kanda kubisa kanigire peut-être Imana izokuvugana nawe